Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa mu mutekano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi akomeye cyane avuye mu bihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, avuga ku bijanye na Hussein Rajabu, aho bamwe bemeza ko Hussein Rajabu yaba yaramaze gupfa mu gihe abandi bemeza ko Hussein Rajabu ari muzima kandi ko umwanya wari wose ashobora kugaruka mu gihugu c'u Burundi, kuko abagumyabanga batari bake barasaba ko yagaruka mu gihugu kugira ngo agire ibyo ashira ku murongo, aho benshi bemeza ko Hussein Rajabu atigeze apfa ahubwo ko ari ikinyoma cyakwiragikijwe n'iperereza ry'u Burundi kugira ngo Nkurunziza ndetse n'abari bamwegereye icyo gihe babone neza ko amahoro bayafise, ko umwanzi wabo rutura bafise yaba yaramaze gupfa. Ariko nanone amakuru adushikira ava mu bihangange bikomeye cyane akaba yemeza ko Hussein Rajabu ari muzima kandi ko umwanya n'umwanya ashobora kugaruka mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru y'ibanga kandi ahambaye cyane arabana n'ibyagiye biba ndetse n'ibiriko birakorwa uyu munsi, ndetse naho byabihuriye n'ingorane abarundi barimwo uno munsi. Benshi bakemeza ko Hussein Rajabu yasemereye kuva mu ntango, ariko n'ubundi bikarangira yimwe amatwi na Petero Nkurunziza. Ariko amakuru menshi akaza yemeza ko Hussein Rajabu ari umugabo w'ejo n'ijambo, kandi ko ari umugabo washakaga gushyira imbere ineza y'abarundi gusumba uko ubungubu bimeze. Murazi ko ubungubu abarwaye igihugu c'u Burundi bakomoka muri CNDD-FDD bashira imbere inyungu zabo kurusha gushira imbere inyungu z'abanyagihugu babatoye kugira ngo babarongore. Hari amakuru rero adushikiye avuye mu bihangaje cyane tugira ngo tubashikirize, tugiye kureba icatumye Generali Arengiyome Bunyoni ahitamo gukora ibintu wenyine, ndetse naho byabihuriye n'ibiriko biraba uno munsi, aho benshi bemeza ko amakosa ariko araba uno munsi byose byatanguye igihe Petero Nkurunziza yafata ingingo yo gupfunga Romeo, aho benshi bemeza ko Romeo yari umugabo washoboraga gutabara igihugu c'u Burundi mu gihe kiri mu kaga. Benshi bakemeza ko ingorane Uburundi burimwo aka kanya zose zaturutse ku butegetsi bubi cyane bw'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi bikaboneka ko nabo yasize ashize mu mabanga nabo bariko barakora nibibi gusumba ibyo yakoraga. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Ico busabwa nta cindi nibukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ico busabwa nta cindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Benshi bati Hussein Rajabu yaba ari mu Burundi ibi byose ntago byagakwiye kuba biriko biraba. Ku munsi wa gatanu kuwa 27 ukwezi kwa kane 2007, inkuru yari irindiranywe igishika ku maradiyo yari ingingo ya parake yo kuba Hussein Rajabu azoburana yidegembya canke ajanwa mu ibohero. Isaha 6 zirenga gato niho ingingo yasohoka ko Romeo Mutama canke inkuba y'urugamba nk'uko intagoheka zamwita ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Kubwiyo wari umubabaro n'umwiheburo nayo kubari baramugize umwansi wabo kubwo idini canke ubwoko, yari intsinzi idateye amazi. Agejejwe kwibohero imbere yuko yinjizwa, abamubonye barabonye akoroye iryosozi ku jisho ry'iburyo abihera ku ryinyo bavuga ko ari umunyororo umukanze. Abamwegereye bo bavuze ko iryo ryosozi ryasigura ibintu bibiri bikurikira. Icyambere kari agahinda ko kuba umugambwe CNDD-FDD wari uhejeje guhambwa na ba Petero babiri, ariwe Petero Buyoya ndetse na Petero Nkurunziza.
Tubibutse ko kugira Rajabu akurwe ko ubudahangarwa igitigiri c'abashingamateka ba CNDD Nkurunziza yari yatumye nticakwiye, byanse ko Buyoya ategeka abashingamateka ba Prona na Frodebu gutora ko Rajabu yakwa ubudahangarwa. Ico gihe babyita bati uwutema urwiwe bamutiza umuhoro. Ico batamenye, umugambwe wari waraharaniye demokarasi kugira hubakwe Uburundi bw'akarorero buteye imbere, bari bahejeje kuhindura igisasu kizosambura igihugu mu kumena amaraso y'inzirakarengane no kuzoteza ubukene butagira izina, ku buryo abene Burundi bazokwifuza guhunga igihugu cabibarutse. Ubu munsi abarundi bose n'ivyabona by'ibyo nyine biriko biraba, kuko murazi ko nta murundi numwe ukishimira kuba mu Burundi kubera ubuzima buzimvye buhari. Izi ngorane abarundi n'igihugu cabo bariko barabona uwo munsi ni umwimbo wabatanije abasendedefsede bakoresheje Nkurunziza nyine bagasambura umugambwe. Ikintu cya kabiri, ryosozi cari ikimenyetso c'uko urugamba baba Petero babiri bamukwegeyemwo utazoborohera na gatoya. Tubibutse ko amategeko y'umugambwe CNDD yavuga ko umukuru w'igihugu wese ava muri uwo mugambwe azotwara ikiringo kimwe gusa, gutyo kugira uwo mugambwe uzobe akarorero keza ka demokarasi, nubwo ibwirizwa shingiro ry'igihugu ryo ryategekanya ibiringo bibiri ku mukuru w'igihugu wese. Inkuru zivuga ko Hussein Rajabu kuva kera akiri muto atakunda ko abantu bamenya uko ategura ibintu byiwe. Iyo ngendo yarayigendeye no muri politike, nk'uko bivugwa n'abo basangiye urugamba rwa politike muri Parpehutu mu myaka za 80 n'abo bari kumwe muri Frodebu imbere y'uko Dadaye Melchior agandagurwa. Nawe ubwiwe Rajabu akaba yarabyivugiye mu ntahe yiwe ati ibanga ryawe nizo ngufu zawe. Hari abavuga ko iyo ngendo ya Rajabu yo gutizera abantu ariyo yatumye urugamba rwa CNDD rushika ku ntsinzi, kuko abahemu bari benshi cane. Ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ibyo Nkurunziza yagirije Rajabu mu maso y'abarundi n'aya amakungu kwari kumumaramaza. Abazi Rajabu bavuga ko Nkurunziza nawe azomaramara bidasanzwe. Ngayo amatora 2010 arageze, byavugwa ko ari Rajabu yari kwitoza muri 2010, hakuvuga ko hari ibikoresho byo kwiyamamaza kwiwe yari yarateguye batari bazi aho biri. Nkurunziza yari yarakwiragije amakuru mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi ko Rajabu yashaka kumitembagaza ku butegetsi kugira amwitange ntazohave yitoreza ikiringo ca kabiri arekurirwa n'ibwirizwa shingiro. Himirije imyamamazo ya 2010, Rajabu yahamagaye abategetsi batatu bo mwiperereza abiganirira umutego ashaka gutega Nkurunziza akoresheje ubube gito bwiwe kugira amwereke ko ataho umwana azonganira na se mu bwenge, naho umwana yokwibona yicaye ku ntebe y'icubahiro. Byabihanganye byo mwiperereza Rajabu abiha amakuru bashira Nkurunziza, bagira babwire Nkurunziza ko babunduye aho Rajabu yanyegeje bya bikoresho byiwe yariye gukoresha mu kwiyamamaza mu matora ya 2010. Ubwo nyine akibyumva atano gutohoza, Nkurunziza yaciye ahamagaza abaserukira ibihugu byabo, abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu n'abandi bategetsi b'abanyamahanga kugira baje kwirabira ubukozi bw'ikibi bwa Rajabu igihe yababwira ko yashaka kumukura ku butegetsi. Ngaho abantu bose barakoranye, abanyamakuru baraserutse, niho hugururwa ikontineri zavugwa ko zarimwo bya bikoresho. Bagize batya babona birahiniriye, bagira ngo basanzure, basanga ni ibyamamaza Petero Nkurunziza Rajabu yari yaramuteguriye mugabo atabimubwiye, kuko ibikorwa by'umugambwe byaguma ari ibanga rikomeye cyane mu maso y'amakungu n'abarundi. Nkurunziza yari ahejeje guhinyuka ko ahubwo ari we yagize ubusambo, kugeza aho atangura kwigezayo uwo wese yikeka ko ashobora kumubera intambamye mu bijanye no kuguma ku butegetsi. Ico gihe Nkurunziza niho yabona ko guhangana na Rajabu bitazomworohera na gatoya. Ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ijisho rya mbere rya Nkurunziza ryari ryamenetse ku kiringo ca kabiri, haciye hategurwa uko ameneka irya kabiri bivuye ku kiringo ca gatatu.
mu ntango za 2011 niho hatangura kuvugwa mu ibanga ibyo gushaka kwitoza bwa gatatu kwa Nkurunziza. Inkuru zivuga ko bamwe mu ndongozi z'urunani ADC ikibiri bace basaba ko Hussein Rajab yobafasha urwo rugamba nubwo yari mu ibohero. Niho haca hatangura inama zijanye n'integuro z'uko abarundi bazobyifatamwo bishitse Nkurunziza akitoza irya gatatu. Nk'uwari arongoye urunani ADC ikibiri Leonce Ngendakumana yarabonetse kenshi ku mpimba agiye kubonana na Hussein Rajab kugira bategurire hamwe urwo rugamba rwari rutangujwe na Nkurunziza. Amakuru avuga ko ikibazo nyamukuru cari ko kiringo kwari ugutegura uko abarundi bazokwiyamiriza ikiringo ca gatatu bice mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki. So mu migambwe no mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki gusa no mu bakozi b'Imana byasaba ko nabo bafasha mu guhimiriza abarundi kugira bazokwiyemirize iryo honyangwa ry'amategeko. Icyo gihe bose bari bamaze kubonaho no kutahura ko ya ntambara itakiri yo muri CNDD gusa, ahuvugwa ko umubutema urwiwe bamutiza umuhoro, wa muhoro batiza Nkurunziza ngo asambure CNDD yariko arawubangura ngo awusambuze Uburundi. Inkuru zivuga ko kubwa Eklezia Katolike mu Burundi ico kibazo Hussein Rajab yakivuganye na cane na Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana kuko yari asanzwe ari umugenzi wiwe wa hafi. Bivuga ko ariho havuye civugo co kwanka kugirwa abaja na Nkurunziza mwisekeza rya Sindumuja. Mu ntayi yiwe Hussein Rajab yavuze ko igituma ryari isekeza rikomeye nuko kuja mu myerekano cari ikintu abarundi batari bamenyereye, hari n'abavuga ko bitazoshoboka. Amakuru y'ibanga avuga ko Majoro Petero Buyoya ubwiwe ariwe yahanuye mazina wiwe Petero Nkurunziza ko yokwitoreza ikiringo ca gatatu kubwo impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, Buyoya yabwiye Nkurunziza ko niyaramuka arekuye ubutegetsi muri 2015 uzomusubirira azohava acarekura Hussein Rajab. Buyoya abwira Nkurunziza ko Rajab aramutse asohoka ibohero atazorindira ko ubutungane bukora, ahubwo azoca abagandagura kuko bitakiri ibyaha byo mu ntambara bahora bagirizwa, ahubwo yabaye intambara bwite yabo nawe kuko bamwimbiye icobo ntiyakigwamwo. Ko rero kumva z'umutekano wabo Nkurunziza adakwiye kuva ku butegetsi naho abarundi n'amakungu botera induru. Cya gatatu yamubwiye ko nk'uwamye kuva kera ashira inyungu ziwe imbere. Buyoya yarongeye abwira Nkurunziza ko bamaze kunga ubumwe nk'urunani rw'abafise ibyaha bidasanzwe bakingiye Buyoya n'akarwi k'abaporona bagandaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, akarwi k'abafrodebu kakokeje abanyagihugu b'abahutu bagakora ihonyabwoko ry'abatutsi ryakurikiye, hamwe na Nkurunziza yikingira ku byaha yari amaze gukora mu miringo bibiri by'ubutegetsi bwiwe. Aya ni makuru y'ibanga avuga ko Hussein Rajab amaze kumenya ayo makuru ko Buyoya yahanuye Nkurunziza kutazohirahira ngo arekure ubutegetsi iruhande yo gutegura urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu biciye mu myerekano yaciye hategurwa n'urugamba rw'umuheto kuva muri 2010 igihe havugwa imihari yitwa FPR uruzira byavuga ko wari urongowe na Joseph Ndondogori, FLD waserukirwa na Saidi hamwe na Fronabu Tabara wari urongowe na Kapiteni Garatsiye Rukindikiza yahoze ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Ibyo byategurwa kuko Nkurunziza nawe yari amaze gupanga uko azohonya abazoshaka kumutesha umugambi wiwe. Amakuru avuga ko iyo mihari yagiye irahindagura amazina yongera ija hamwe kugeza aho ivamwo Forebu twabonye wari urongowe na Hussein Rajab hamwe na Redi Tabara. Inkuru z'iyo mihari tuzozigaruka ko kugira ngo mumenye byinshi. Kugira bizoshoboke kurwanya Nkurunziza byasaba ko bamutandukanya n'umwosha ariwe Buyoya. Ibyo nabyo kugira bishoboke Hussein Rajab yaciye kuri Bonaventure Niyoyankana yari umukuru w'umugambwe Aprona muri 2014 hamwe no kuri Bernard Busokozo yari icegera ca mbere ca Nkurunziza
mu gupfubya ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2014, aho benshi bemeza ko ibyo bintu byakozwe neza cyane kandi benshi bakemeza ko byari byateguwe n'ibihangange bikomeye cyane harimo Hussein Rajab. Kwiyamiriza ikiringo cya gatatu mu mugambwe CNDD-FDD. Muri 2007 abashingamateka ba CNDD-FDD biyamiriza ko Rajab akurwa ko ubudahangarwa hahonyanzwe amategeko baba bararenga 50 ku bashingamateka 59 bava muri uwo mugambwe, ariko ku munota wa nyuma bateye igikumu ku rwandiko rwiyamiriza iyo ngingo bari 21 na Rajab yagira wa 22. Abo 21 Rajab yababwiye ko abo bandi Nkurunziza yabaguze abaha amahera, ariko ntibyari byo kuko amazina yabo byavugwa ko baguzwe yaragarutse mu ndongozi zitandukanye zateye umukono ku rwandiko rwiyamiriza ikiringo cya gatatu, bivuze ko bari barindirijwe ikindi gikorwa gikomeye cyane. Inkuru zidasanzwe zivuga ko mu mwaka wa 2014 habaye inama ikomeye mu ntara ya Karusi. Iyo nama yarimwo ibihangange mu nzego z'umutekano bahoze barwana muri CNDD-FDD, aho Nkurunziza yari yahamagaye ngo bige iby'ikiringo cya gatatu. Umwe muri ibyo bihangange yayaze n'uruganda rw'ikinyamakuru cyacu yatubwiye ko icyo gihe we n'abandi babiri Rajab yari yabahaye ubutumwa baza guha abandi kubiza kwigirwa muri iyo nama, ariko ngo bakore nyine ibintu bitangaje cyane, kandi cyatangaje nuko nyine babitahuye nabi cyane. Iyo ntwazangabo y'ipeti rya generale yatubwiye ko ubutumwa bwari ubwo kwereka Nkurunziza ko bamushyigikiye naho ibwirizwa shingiro ritohinduka kugira agume ku mugambi we wo kwitoza, maze kubona ko ashyigikiwe n'ibihangange baca basanga ahubwo bamuhebuje ko ataco bamufasha mu gihe abashingamateka banse gutora integuro ihindura ibwirizwa shingiro. Iyo ntwazangabo yatubwiye ko bamaze kubona ko kwitoza kwa Nkurunziza bitagikunze, Generali Arengiyome Bunyoni yaciye asaba bagenzi we ko bobwira Rajab ico kibanza c'umukuru w'igihugu bakakimuha, ariko baranka kuko batamwizera. Irya kabiri hari muri 2020 mu nama y'ibihangange yagiye Ndayishimiye kuba umukuru w'igihugu. Bunyoni yarasabye ko ari we boshiraho baramwankira, niho yoaca afata ingingo yo kwinyonkora muri Psycho de General agatangura gukora ku gatwe kiwe kugira azoshikire intebe y'umukuru w'igihugu. Tuzobigaruka ko ndetse n'ibiriko birakorwa kugira ngo Bunyoni abe ari we umukuru w'igihugu uba muri no minsi umugambwe CNDD umaze kugeza igihugu ahantu habi cyane. Ya manama y'Ikarusi imaze guhera niho bamenyesha mutama wabo Rajab ko bashoboye kunaniza Nkurunziza ko atacitoje. Rajab yaciye ababwira ko babikoze ukutariko, ahubwo bo bategerezwa kumushyigikira kugira aje gusekana n'ibwirizwa shingiro ritamwemerera ikiringo cya gatatu, hanyuma ameneke ijisho rya kabiri, kuko Nkurunziza na Buyoya bashobora kuzana uwundi ibyo bihangange bidashobora kwegera. Ico gihe Rajab yaciye ababwira ko bokwigaburamwo imirwi hakagira abasubira kwa Nkurunziza, mugabo batangiriye rimwe umwe wese akisokora akamwereka ko aje ko nk'uwiciye inyuma abandi mu gushigikira ikiringo cya gatatu, ariko bakamusaba ibyakorwa byose ndetse n'ibyaturwa ry'amafaranga kugira abone ko bazanywe n'ubukunzi bw'amafaranga. Nk'uko byama bigenda muri systeme yaho baciye bakwiragiza ibihuha bita ibigufa byavuga ko hari ibihangange Nkurunziza yahaye amafaranga birahemukira bagenzi babo, ariko kwari uruyere rwa politiki. Amakuru y'ibanga twakuye ahantu hizewe avuga ko igituma hari abashigikiye ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza kandi kitari cyubahirije amategeko bashaka amakungu yibonere ishusho ya Nkurunziza batari bazi, kuko yabahenda ko ari umuntu yegereza Imana, bigatuma abamurwanya aribo bafatwa nk'abantu babi cyane. Bivuga ko igihe amakungu arungitse intumwa zitandukanye harimwo n'umunyamabanga mukuru wa ONU ngo baze guhanura Nkurunziza, bibaza ko ari umuntu yohanurwa, inyishu yabahaye zatumye bamukura ko amaboko. Inkuru zivuga ko Nkurunziza amaze kubona ko amakungu yamuhinyuye, nawe yaciye afata ingingo yo kudasubira kubagendera kuva muri 2015, ariko ngo
kabaye akaryo keza kuri Hussein Rajab guca atangura gutembera ya makungu mu kuja kweza izina ryiwe Nkurunziza na Buyoya bari baracafuje no gusaba ko urugamba rw'abarundi rwo kwikura ko Nkurunziza amakungu yorushigikira. Inkuru z'ibanga zivuga ko nubwo ikiringo ca gatatu yari impamvu ikomeye abarundi bari baronse yo kwikura ko Nkurunziza rwari urugamba rutoroshe kuko yari afise amumenyereza wiwe Buyoya yari azi uburyo ki umuntu atwara mu nduru ndakavuyo, cane cane ko yari amaze kugira uburambe budasanzwe mu bijanye no gutwara induru zivuga. Iby'uru rugamba rwahuje abarundi na Petero babiri bari basangiye kugira ibiganza bijejeta amaraso y'abarundi tuzobigaruka ko mu nkuru zacu zo hanyuma aho muzamenya byinshi bihambaye, ariko akaba ari amakuru avuga ko byanze bikunze ubutegetsi bushobora guhinduka vuba kandi ko Hussein Rajab ari mu bantu ba mbere bashobora kuzagaruka mu gihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.